nigeze kukubwira yuko twebwe turi umwavu hajya twebwe turi umwavu umuntu n'umwavu n'umwavu jewe ndumwavu reka ndagwa karorero nicyo gituma je atamuriye umbwira ngo yabuze umwavu yawubuze gute jewe aho ngiye kwihagarika umwanda muto n'umwavu ndawubika ndaza kukwereka muri make umukoyo ndawubika iyo ngiye kwihagarika hahandi naho umwanda mukuru ujya ni mari komeye cyane ndawubungabunga urumva rero kakavuna ko kava mu nzu canterateranye ivyo byose yubikoze ukabishyira hamwe ubu mwavu ufise akanovera twongeyemo ikintu bihita mukuna urumva rero wa mwavu uzowuronka ntuzobura umwavu kagatongo kawe uzogatunganya bigende neza ni muri iyo ntumbero mvuga ni nta muntu afise agatongo gatoyi ashobora gutabara ayo moko abiri y'imyanda ubuze nta numwe atayisohora nta numwe twese turi imyanda kandi wewe je umunsi umwe nagiye Bujumbura iburi rimwe wote imibuto ingahe imibuto nine nirenga imibuto ine irashaka gutanga umusaruro w'ibiro 50 bakira noneho iyo twabiteye neza tuvuga ati nukubuhinga bwuko aragatongo gato dukuramo ku kabuto kamwe kava ku biro 25 n'uburyo buri yashobora kuva mu biro 100 urabona ziya toilette zijya nizo kwisoko nijana zubatse hariya hari zindi nubatse iri nisoko ni wazubatse ku buntu nazubatse ku buntu hajya burya jenge ndanza kuvoma y'imari zanje nazubatse ku buntu abantu baronka baza barihagarika aho bituma mugabo nzuza gukurayo hajya aba bari nga nivyabona ziya ni toilette zanje nubatse ni toilette zanje nubatse kugira ngo abantu baze baritumamo n'akarundi karorero abona nkiyi niyo ngaha noye kukina ceshiri yindi ngaha nashatse niyo kwibarabara baze baritumamo abahita ndonke uwo mwanda hariya mfize amatwarete nka 10 hariya yijya yose gwanje kubaramutsa ndabifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga ndabifurize kandi umwaka mushasha umwaka mwiza umwaka wo kwiratirapa umwaka kuba mu migambi turacari muri komine Bwambarangwe turi kumwe na wa muhinga umugwiza mbuto umugwiza tunga Gatabazi Jean cange bakunda kurima akazina rero karatangaje hari kimwe mu bintu numvise bagenzi mudukurikirana kuri Kaciro Media twobasangiza benshi bazi ko kugira umutahe muto bituma utokora kugira ga parcelle gatoya gatongo gatoya utokarima donc numvise muta ufite ico ubisangiza akabana yego no kuvuga iki ni gisunzu mu rurimi rw'ikizungu bakita inyame urabona aka kantu nakantu kangana n'intambuko zitatu kuri zitatu aka rero turimba ikinogo ivyerekana aha tuba tugomba twereke abantu yuko namba ari umuntu afise agatongo gato ashobora gukoreramo ibintu kandi bikagenda neza aha tuzokwimbura ibisunzu kuri zinambuko bingana n'uwarimye intambuko 50 ku 50 nuvuga inusu y'hectare kubera ko ngaha twarahimbye turashira mu mavu shakirwa turashiraho ivyatsi twagize akadundura ariko hasi abarimo umwavu aha rero tuzobimaza imyaka 2 bizokura ubwa mbere aka karandaranda kamwe karashobora kuva ko ibiro 50 mugaka umwaka kugira kabiri kazova ko ibiro 150 kamwe haro twarateyeho ibisunzu bishika nka veni 20 ivyo rero 20 twateye ngaha twiteze ko umwimbu ushobora kuva ku nusu hectare wateye bimwe bisanzwe kumbure muraza kubona aho biteye bitandukanye ibi rero ni ibintu byingira kamaro bwa mbere ho umuntu afise agatongo gatoyi arashobora kurima nkuko ndaza kubereka n'ikindi kintu cyitwa umwumbati ushobora gutera umwumbati umwe ugakura ku biro 150 aha rero nuko musanze tutarimo turakura twari kubereka ivyo biro bivako rero kumbure muzogaruka muze tubereke turamo turasarura uwo murima aha tuzokura ku ibintu vyinshi ku buryo umuntu afise agatongo gatoyi rero urumva ufise parisera yo kubaka mu inzu ku bantu mutabatazi inyambe ni gitegwa kimeze gute ni gitegwa cyitwa igisunzu no kuvuga yukuye munsi habarimo uruntu gurutekera runini abantu benshi barabizi kuko nk'abantu nk'abagwaye diabete barakunda kurya ibi bintu ahandi ho barabikoramwe n'ubugari muri Etazini naragiye usanga birira ubugari bw'ibi
nuko batarabigwiza nino twogiye tubihinguramwo ubugari bakarya ubugari bumeze neza. Iki rero urashobora no kugikoza icayi hajya mu gatondo kuko ni kintu wagitetse ukagitekana n'ibishishwa gishobora kumara ukwezi kose kitarabora. Urumva ko ari ikintu gitetse kitaragasha kitarabora. Oya nta na frigo cyo kiba kifitiye byangombwa vyacyo. Ni gitegwa rero kumbure basogokuru bahora bafungura ari cyo cyatuma bakomera bagira inguvu. Naje aka kantu ndakarya niyo tuma imyaka ubona mfise udashobora kuyima ko umufise imyaka 68 mugano ushobora kubona ko iyo myaka ndayimaze kubera akantu agafungura cyane. Ni muri iyo ntumbero rero tuvuga tuti n'abafise udutongo duto barashobora kurima kandi bagatunga. Si bya bitongo rero nakubwira Jevise twarize no kugira ngo nabandi bafise udutongo duto baturime. Rero tumona twigora tukaza tukagira akantu gato kugira ngo nabo nyene babone ko bashobora kubikora bakagenda bakarima. Ibi rero ni ibintu birimwa ku buryo bitagorana. Urabona hariya hose birarimyeho bijya nivyo ni nyame ni bisunzu aho ngaho ku rugo bujya biri. Nongeye kubaramutsa ndabifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga. Ndabifurize kandi umwaka mushasha, umwaka mwiza, umwaka wo kwiratirapa, umwaka kuba mu migambi. Turacari muri komine Bwambarangwe, turi kumwe na wa muhinga umugwiza mbuto umugwiza tunga Gatabazi Jean cange bakunda kurima. Akazina rero karatangaje. Hari kimwe mu bintu numvise bagenzi mudukurikirana kuri Kaciro Media twobasangiza. Benshi bazi ko kugira umutahe muto bituma utokora. Kugira ga parcelle gatoya gatongo gatoya utokarima. Donc je numvise muta ufise cyo ubisangiza kabana. Yego. Yeah. No kuvuga iki ni gisunzu. Mu rurimi rw'ikizungu bakita inyame. Okay. Urabona aka kantu nakantu kangana n'intambuko zitatu kuri zitatu. Aka rero turimba ikinogo. Ivyerekana aha tuba tugomba twereke abantu yuko namba umuntu afise agatongo gato ashobora gukoreramo ibintu kandi bikagenda neza. Aha tuzokwimbura ibisunzu kuri zinambuko bingana n'uwarimye intambuko 50 ku 50. Nuvuga inusu y'hectare. Kubera iki doke kubera ko ngaha twarahimvye turashira mu mavu shakirwa turashiraho ivyatsi twagize akadundura ariko hasi abarimo umwavu. Aha rero tuzobimaza imyaka 2 bizokura ubwa mbere. Aka karanda kamwe karashobora kuva ko ibiro 50 muga ku mwaka ugira kabiri kazova ko ibiro 150 kamwe. Aha rero twarateyeho ibisunzu bishika nka 20 ivyo rero 20 twateye ngaha twiteze ko umwimbu ushobora kuva ku nusu hectare wateye bimwe bisanzwe. Kumbure muraza kubona aho biteye bitandukanye. Ibi rero ni ibintu vyingira kamaro. Bwa mbere ho umuntu afise agatongo gatoyi arashobora kurima nkuko. Ndaza kubereka n'ikindi kintu cyitwa umwumbati. Ushobora gutera umwumbati umwe ugakura ku biro 150. Aha rero nuko musanze tutarimo turakura twari kubereka ivyo biro bivako. Rero kumbure muzogaruka muze tubereke turamo turasarura uwo murima. Aha tuzokura ku ibintu vyinshi ku buryo umuntu afise agatongo gatoyi rero urumva ufise parisera yo kubaka mu nzu. Ku bantu ga mutabatazi inyambe ni gitegwa kimeze gute? Ni gitegwa cyitwa igisunzu. No kuvuga yukuye munsi habarimo uruntu guruteke runini. Abantu benshi barabizi kuko nk'abantu nk'abagwaye diabete barakunda kurya ibi bintu. Ahandi ho barabikoramwe n'ubugari nko muri Etazini. Naragiye usanga birira ubugari bwibi nuko batarabigwiza nino twogiye tubihinguramwo ubugari bakarya ubugari bumeze neza. Iki rero urashobora no kugikoza icayi hajya mu gatondo kuko ni kintu wagitetse ukagitekana n'ibishishwa gishobora kumara ukwezi kose kitarabora. Urumva ko ari ikintu gitetse kitaragasha kitarabora. Oya nta na frigo cyo kiba kifitiye byangombwa vyacyo. Ni gitegwa rero kumbure basogokuru bahora bafungura ari cyo cyatuma bakomera bagira inguvu. Naje aka kantu ndakarya niyo tuma imyaka ubona mfise udashobora kuyima ko umufise imyaka 68 mugano ushobora kubona ko iyo myaka ndayimaze kubera akantu agafungura cyane. Ni muri iyo ntumbero rero tuvuga tuti n'abafise udutongo duto barashobora kurima kandi bagatunga. Si bya bitongo rero nakubwira Jevise twarize no kugira ngo nabandi bafise udutongo duto baturime. Rero tumona twigora tukaza tukagira akantu gato
kugira ngo nabo nyene babone ko bashobora kubikora bakagenda bakarima. Ibi rero ni ibintu birimwa ku buryo bitagorana. Urabona hariya hose birarimyeho, bijya nivyo ni nyame, ni bisunzu aho ngaho ku rugo burya biriko, ariko rero turafise imirima yavyo aho birimye ari vyinshi. Ariko tuba tugomba twerekane ko nabamwe bafite udutongo dutoyi bo shobora kubikora. Murakoze. Donc umbabarire kuri kano kantu mwayiko muratubwira ku bantu base udutongo dutoya. Mugabo uyu munsi ndakeka mu bantu badukurikirana hariho umuntu amafaranga miliyoni abari menshi cyane kuri we kugira adashobora kuyaronka. Yego. Mugaka yaronka ibihumbi 100, amajana 200, amajana 3. Eske ayarashobora kuba intango gamuta y'umugambi runaka wiwe? Reka twinjire muri iyo nyigisho. Ko kumbure ushoboye kubimbaza. Ubwa mbere ho twe tuvuga tuti umuntu afise parisera ingana ni metero 15 ku 30. Uwo muntu ashobora kubaho n'umuryango wiwe w'abantu batatu n'umudamu wiwe wa kane, urumva n'abantu batanu. Barashobora kuba muri iyo parisera kandi bagatunga bakaronka ivyo barya kandi bakunguka bakagura n'ayandi matongo. Akongera akantu kanganuko. Reka turabe. Hano twavuze ko ari namboko 3 kuri 3. Yego. Uhateye ibisunzu. Uzokwimbura mu mifuko nka 10. Hariya ibisunzu babidandaza gute? Ibisunzu badandaza ikiro kimwe kigugwa amafaranga 1800. Urumva ko ironyeye amafaranga avuye mu biro 1000. Urumva ko azoronka mu mafaranga atari make. Reka tuje turaba ya myumbati. Acatera imyumbati 5. Iyo myumbati 5 urumva azokura ko mike ni mifuko 5. Reka hamanda acateraho ibijumbu amaburi nka 5 nyene. Urumva ko yamabura 5 iburi rimwe. Iwanje mfise umuryango w'abantu 20 n'abandi ko n'abakozi nibo baba. Iburi turagenda tugasoroma iburi rimwe, iryo riradutunganya rikatutosha. Iburi rimwe ry'ibijumbu riravamwo nk'ibiro hafi 50. Iburi rimwe. Wote imibuti ngahe? Imibuto nine. Nirenge. Imibuti ne irashaka gutanga musaruro w'ibiro 50. Wakira noneho iyo twabiteye neza tuvuga ati no kubuhinga bwuko aragatongo gato dukuramo ku kabuto kamwe. Kamwe kava ku biro 25. N'uburyo buri dashobora kuva mu biro 100. Bazi ko kushobora guhava utuma abantu baba mu bisagara bimbira gusubira kuja kuba no. Nicyo gituma na je naho genda mu gisagara. Wabonye ko mbanganye nguma kuri tere. Yego, hanyuma rero urumva ko yamaze gutera utwo tuntu, hamande yacu atera utuboga nk'utwo. Amaze gutera utuboga acagenda, urumva ko yari yifitiye amafaranga washaka ibihumbi 100 gusa. Nta byinshi afite byo murenge. Yadukoresheje twa dufaranga arasigaranye dukeyi aciyaguramwo ifu y'ubugari. Urumva ko aja kwabakunda kurima. Canda muguza ifu. Akacaza akacahereza umudamu wiwe n'ababana. Acamubwira ati rero twatuboga ku imboga zimari hari zo zitwa sukuma wiki. Sukuma wiki nyine ziriho. Ndazizi muri Kenya. N'indwi zibiri. Okay. Indwi zibiri acatangura kwamura. Muri izo ndwi zibiri wa muhungu abayagiye wa musore acagenda kwabakunda kurima nyene. Akagenda akamukorera. Kwabakunda kurima ndababwira yuko bakora imisi 3 iwanje, imisi 2 bakaza gukora iwabo. Kuko baba bari kwishure. Abarimo ariga kandi ahembwa. Yamahera hembwe kundwi aca yatahana muhira. Agenda agakora nawe kuza gufasha umugore kubagara yamyumbati n'ibindi. Ako je ndababwira ati mara ukwezi kubone uzogenda bimeze neza. Aca agenda akatwara amafaranga amaze kuronka akongera akagaburira wa muryango agaca asubirayo. Mu mezi 5 aba yatanguye kweza vya bijumbu. Imboga zo urumva ko zamaze kwera kera. Aca arindira rero vya bisunzu umwaka. Ibisunzu muri aheze umwaka umwe acatangura kwimbura na ya myumbati. Mbega agiye kubigurisha umva zoronka amahera nganiki. Aca yitunga kitunganya hanyuma akaca bandaniriza ko acatangura rero ikindi ndababwira ni ntusiga inyuma ubworozi pfuma urondera ibintu bita isihiri kugira ngo uzozuraronka kaba. Zapanya imbeba zapanya. Hanyuma rero nigeze kukubwira yuko twebwe turi umwavu. Hajya twebwe turi umwavu. Umuntu n'umwavu. N'umwavu jewe ndumwavu. Reka ndagwa karorero. Nicyo gituma je atamuri yombwira ngo yabuze umwavu. Yawubuze gute? Jewe aho ngiye kwihagarika umwanda muto n'umwavu. Ndawubika ndaza kukwereka. Muri make umukoyo. Ndawubika. Iyo ngiye kwihagarika hahandi naho umwanda mukuru. Ujya ni mali komeye cyane ndawubungabunga. Urumva rero kakavuna ko kava mu nzu.
canterateranye ivyo byose yubikoze ukabishyira hamwe ubu mwavu ufise akanovera twongeyemo ikintu biyita mukuna. Urumva rero wa mwavu uzowuronka ntuzobura umwavu kagatongo kawe uzogatunganya bigende neza. Ni muri iyo ntumbero mvuga ni nta muntu afise agatongo gatoyi ashobora gutaba. Ayo moko abiri y'imyanda uvuze nta numwe atayisohora, nta numwe twese turi imyanda. Kandi wewe je umunsi umwe nagiye Bujumbura ndiko ndigisha abantu barambwira ati ivyo uramuravuga nivyo. Nca naraye Bujumbura nca nkura ibibuni bibiri naraye nihagaritse mu nenge ingibi vyinuze njavyo vy'umukoyo nenge ibi. Iyi ni mari yanje sino yita muntu nze muri restaurant ngene ndayitwaye. Urumva rero ndaza ntibagufashe nk'umusazi. Oya baravuze ati uyu muntu ivyo avuga ko arimo aratwereka nkabereka icyo bikora. Baravuze ati ni sawa. Ubu rero baraza beshi bakaza ngaho muhiri wanje nkabereka ayo magunguru arimwo amaganga y'inkwavu nkabereka yarimo amanyare ya wa mukoyo wanje nkabereka amatware tukuntu twayakoze neza ku buryo tushobora kuyavoma tukakuramo uwo mwanda twasizemo ari wo mwavu. Abantu kumbure birabagora. Je nigeze kuba ndi umudandaza w'isato zikanuka ziya sato zibitungwa nazitwara i Bujumbura ahantu bita muri Taneri. Abantu rero bahaciye bose bafifata ku mazuru. Je nkavuga ati ntacyo muzi iyi ni mari. Mu nyuma bagiye kubona ndatunze ndatunganiwe. Ubugira kabiri ntanguye gukoresha uyu mwanda wacu bikoze ikico gihe narazishora izo nshata nabakama amafaranga. Ibi rero vy'umwanda nawo uwo mukoyo abantu baciye bagasanga nkapfundurura ngweranuka. Je mvuga nti reka ibi bintu biramota kweli kuko ndafise icyo ndabikuramo. Uraza kuraba imirima yanje yose uzagusanga yisusa nisa niyabandi kubera iki uwo mwanda. Bivuze nkajya hano hahurira abantu benshi iruhande ku masoko kububare kumbe hatakara imari nyinshi. Mehera abanje ndakwereka karorero. Urabona ziya toilette zijya nizo kwisoko nije nazubatse hariya hari zindi nubatse iri nisoko ni wazubatse ku buntu nazubatse ku buntu hajya burya je ngenda nza kuvoma y'imari zanje. Nazubatse ku buntu abantu baronka baza barihagarika aho bituma mugabo nzuza gukurayo hajya aba bari nga nivyabona ziya ni toilette zanje nubatse ni toilette zanje nubatse kugira ngo abantu baze baritumamo. N'akarundi karorero urabona nkiyi niyo ngaha noye kukina ceshiri yindi ngaha nashatse niyo kwibarabara baze baritumamo abahita ndonke uwo mwanda. Hariya mfize amatwarete nka 10 hariya yijya yose gwanje kugira ngo abahita bose baze barajamwo nyora. Rero nk'ubu murasaba nk'ubu hari nk'isoko ryo ngaha hafi ababuza amatwarete ni bantumeko ngende kuzibubakira ko jenzo bafise ikintu ndimo ndakurikirana. Yego ikigana cyacu bacita ibanga ry'abatunzi kuri vraiment niyo nibanga nyirajyo gutera imbere mu gihe utanga. Ariko gatoya ku hariho ibitegwa bibiri mwavuze vyimbuka cyane kuri mwebwe ariko ku bandi bitimbuka. Ico gitegwa cikijumbu n'imyumbati no kuri hafu Burundi bwose barabirima mugabo ntibavyimbura. Eske no kutabishiramo amase no kudashiramo amase kuko bazi yuko nk'umwumbati ugiye ukawutera uteye uzokwizana udasiremo amase ntibikunda. Ivyo biro biva ku mase izo nyanda ibijumbu je namamona bapfa gushira mu ipfu. Oya reka nabijya byo guhamba amaguru sivyo akabutura gatera kabangana na santimetero 20 abandi bahambamwo urubuto rurerure mugabo santimetero 20 nizo ziva kugo rujumbu runini haza kumujumbu mwishi munini kubera wasizemo umwavu kandi riba riburiri hejuru ndaza kubikwereka. Uratangara. Okay. Nuko murakoze cyane ndabashimire musangize kiganiro abandi maze tuzohuriye mu kindi kiganiro cy'utaha. Bye bye.